Mwaramutse mwese aho muherereye. Uyu munsi tukaza kubabwira mu gace gato uko amapete y'abageneral asumbana mu Burundi. Ushobora kuba uri mu bantu bari bafise ikibazo nk'iki, kurikirana iyi video kuko uraza kuronka inyishu wari witeze. Mu Burundi abasirikare bagabuye mu migwi itatu mikuru. Umugwi wa mbere ukaba ugizwe n'urwego rw'abasoda bato abahoze bitwa mu gifaransa aba homme de troupe, ubu bakaba bitwa aba homme de rang. Urwego rwa kabiri rukaba rugizwe n'urwego rw'ibisongerezi vy'intwazangabo abo twokwita mu gifaransa aba sous-officier. Hanyuma umugwi wa gatatu ukaba ugizwe n'urwego rw'intwazangabo abo twokwita aba officier. Mu rwego rw'intwazangabo gusa naho nyene hariyo iyindi migwi itatu. Umugwi wa mbere ukaba ugizwe n'aba officier subalterne, umugwi wa kabiri ukaba ugizwe n'aba officier supérieur, umugwi wa gatatu ukaba ugizwe n'aba officier généraux. Uyu munsi tukaba tugiye kubereka ubusumbasumbane bw'amapete y'intwazangabo zigeze mu rwego rw'abageneral abo twokwita aba officier généraux. Ushobora kugira s'abonner canke subscribe ugafyonda aho hari n'agakengeri kugira ngo wamuronka amakuru meza arimwo n'inyigisho. Mukurikiye hano hepfo amafoto ya Prime Niyongabo, murabona uko amapete yiwe yagiye arahinduka kuva yinjiye muri urwo rwego. Iyo bambaye impuzu z'imisi mikuru, amapete nayo mubona atukura aho kw'ikoti. Ku zindi mpuzu amapete ayambara ku rutugu, ashobora gutukura canke agasa n'urwatsi rubisi, mu gihe inyenyeri n'utundi tumenyetso turiko dusayangana nk'inzahabu. Mukurikiye ivyo biharuro murabona amapete yagiye araronka. Ikintu ca mbere cerekana ko ari mu mugwi w'abageneral nutwo turongo tubiri turi munsi y'inyenyeri. Abandi muzobona ko bambaye akarongo kamwe canke bakaba badafise na kamwe. Ipete rya mbere aherako ni General de Brigade, ikaba rifise urunyenyeri rumwe n'uturongo tubiri munsi. Mu nyuma yabaye General Major, hakaba herekana inyenyeri zibiri n'uturongo tubiri munsi. Bwa gatatu inyuma yaho akaba yabaye Lieutenant General, iyo nayo ikaba ifise inyenyeri zitatu n'uturongo tubiri munsi. Muri kino gihe akaba ari General, ipete ryiwe rikaba ariko inyenyeri zine n'uturongo tubiri munsi. Uko niko amapete y'abageneral agenda asumbana. Ayandi mapete akunda kugora abantu akaba ari amapete y'abageneral Major na Lieutenant General. Aha mukamenya yuko ipete rya Lieutenant General ariryo riri hejuru y'ipete rya General Major. Mu mategeko agenga igisirikare c'u Burundi, ipete risumba yandi yose ni ipete rya General. Mu gisirikare c'u Burundi gushika ubu iryo pete rikaba rifiswe na Prime Niyongabo wenyene. Prime Niyongabo akaba yawe ipete rya General itariki ya mbere z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ndabibutse yuko General Prime Niyongabo ari umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu Burundi, uwo twokwita mu gifaransa chef de la force de défense nationale du Burundi. Amakuru yacu twabateguriye akaba agarukiye ngaha. Ndabashimire mwese mwashoboye kudukurikirana, tugazosubira nawe utaha.